si detail flick nariko ndaraba kuri etat physique yo no musore kuko nariko ndaraba zimwe mu bune numwe masore bagerageje kuraba guhera 2023 yagize imvune 5 2024 agira imvune 6 2025 yagize imvune 6 nyene uno mwaka wa 2026 yagize imvune 2 mugabo aho bafatiye guhera mu kwezi kwa mbere gushika umwaka mu gatuvuze mu mwaka w'imikino nk'ubu ino saison ya 2025-2026 yatangiye mu kwezi kwa 8 Anthony Gordon itariki 10 z'ukwicumi yaravunitse aja inyuma y'ikibuga gushika itariki 15 z'ukwezi kw'icumi agaruka itariki 3 z'ukwezi kw'icumi na rimwe asubira aja mu yindi mvune yamushikanye itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na rimwe aca asubira agaruka mu kibuga mugabo basanga ntiyakize baca sura mu yindi ropo medicale mushikana 24 November nuvuga ko yagize imvune yo guhera 3 November gushika 24 November uno mwaka yagiye aba suspended ku bintu by'amakarata menshi amakati atukura mugagize imvune 2 mu kwezi kwa 4 gushika mu kwezi kwa 2 itariki 4 z'ukwa 2 gushika itariki 10 z'ukwa 2 aca sura kuvura itariki 18 z'ukwa 4 gushika itariki 2 z'ukwezi kwa 5 niyo makinyo ubona ngo nivyo si misi myinshi mugabo hari uburyo ino saison muri equipe ya Newcastle United yagiye agira iki yagiye ravunika mugabo 17B contribution mu bitsiro 22 ino saison ankura muri equipe ya Newcastle United tugisune kino kintu muri equipe ya Newcastle United biragoye kuvuga ngo haro stabilité mu busatirize bwa kuvuga ngo uno munsi wo konta kuri Anthony Gordon ko minimere cyane mu gihe afise niki Vortmate kandi uravye uburyo baguze niki muri mvango muri Fazar yarimwe mu masatizi Newcastle igendera ko mugabo nawe agenda hora nibazo vy'imvune bagara kuri Anthony Gordon remo kasanga no nimero 9 sinze ko mvango twanavye match zamuhuza na Barcelona warabona ngo Edio muri 10 bapanze nivyo ahagaze ku nimero 9 mugabo burya kina navyo uburyo kina no mu makinyo ubona ngo ijya ligne d'attaque yose arayikina meme akanagaruka inyuma bisobanura ngo numwe mu bakinyi bashaka kuguha byinshi solution nyinshi mu kibuga mu gihe atowe n'ikibazo c'imvune ikibazo canje ngira gikomeye cyane no kwiyumvira ngo sindi umutekinisiye mw'ibi bintu ariko nibaza ko ikintu kiri financier kwande gwa Barcelona kashobora gutuma afata decision mu mwanya utariwo kuko je ndiko ndarabona umunsi Anthony Gordon wamuhengetse ku nimero 9 je suis sûr certain ko muri version zabo jewe mengetse yo Rashford undagengeka Gordon muri equipe zifise potentiel imwe ndizera ibitsindo byinshi kuri Rashford gusumba uko novyizera kuri Gordon kuko rero ndarabizize za Gordon nibindi nivyo afise ibitsindo 10 muri UEFA Champions League bitandatu muri Premier League ugiye kureba ibitsindo 10 afise muri Champions League yabitsinze nde Karabag ni yabatsinzemo afise ibitsindo 4 yatsinze muri match ya Karabag muri Mato Barrage ariko kandi wagenda kuraba mbega muri Premier League uno munsi tuvuza abantu twatunze naho yotsinda igitsindo kimwe ukavuga ngo reka nicare ndacige ko nk'umusatiriza ese kubwo bari Anthony Gordon nkaca mbona ngo rero Barcelona barashobora kumuprefera Gordon bien sûr araza gukina ari mobile umuhengeka ku ruhande wogira gute mugabo ese kuno munsi Barcelona ikeneyike nikero mwatakatinga ikero mwataka nivya kina ariko kandi nawe mukazatumwa atanga iyo silence yo kumva ngo Barcelona nimba Mbappe atanga silence yo kwitwa meilleur buteur à chaque fois muri La Liga Barcelona mufisende atanga iyo silence niho nujeraga kuvuga ngo ifo kuzana umuntu muzi ko qualité ya mbere isumba izinda licence dobi qualité igira kabiri kabakukina n'abandi hari benshi bavuze Osimhen ni mwiza qualité ya mbere kuri Osimhen ni gutsinda hageze gukina biragoye havuzwe Harry Kane qualité ya mbere ni gutsinda inyuma yo gutsinda Harry Kane ni mwiza n'umubora baropie a participer mu rukino ari naco bituma navuze ngo profile y'umugabo yitwa Harry Kane ni profile similaire na profile y'umugabo yitwa Alvarez probablement ko Harry Kane wewe yabaye mwiza igihe kirekire kandi arakuze kuri Alvarez carrière Harry Kane yagize probablement Alvarez nawe yisanze muri equipe mfitiye icizere nziza nta kabuza to igira kubera ko no munsi ugendera wese zibe zibiri muri equipe ya Atletico Madrid ibitsindo birimo kandi ugabona ngo ni vya bitsindo atsinda habayemo gutera umupira imiterekano cyangwa yabayemo amashoot out box avec précision habayemo no gufasha abagenzi yo gukina rero je uguze Gordon
mugura nyene kubera afise iyo mobilité nkuko waprefeye gukinisha Torres mwakweze paraporo ya Lewandowski mugabo jewe still winjije Gordon nzo kwisanga Barcelona nubwo afise ibibazo biri financier bisanga n'ubundi kuri urgence yo kwinza umukino nimero 9 bakeneye umukino basi nanse kuvuga ngo nabuze 15 bi muri La Liga zirimwo nabuze muri match 10 za Ligue des Champions n'imiburiburi ibitsindo ndwi cyangwa 8 ndabifise nabuze muri Copa del Rey ninye match zitandagwa sanse ibitsindo bitatu bivuze ngo igugwa rya Gordon mwa Barcelona lisiga n'ubundi kibanza kigomba kuba kiri mu wundi mukino w'umusatirizi ndabifata nko kwiyorereza kuri Barcelona kuko iyo wisanze muri situation Barcelona irimo ugomba kurasa ku ntego icyo abarundi bita kurasa ku ntego ni kuvuga ngo ni iki gikenewe imbere y'ibindi ariko kandi rero ko tuzi ngo bije ya Barcelona no munsi si bije ikomeye mayandi majambo mvuze ngo si bije ikomeye si bije iri mu mafaranga menshi ntabwo twabwiwe amafaranga era ntabwo ari bije kuvuga ngo ugura umukinyi wa miliyoni 180 ngo kandi ngufise ubushobozi bwo kujagura uwundi mukinyi wa miliyoni 100 cyangwa se kwa Pedro wijana cyangwa kwa Alvarez wijana 30 none se nimba baguze Anthony Gordon wa miliyoni 180 Gome bakanavyihutisha kandi mu buryo bavyihutishije mu tukabona ashobora kuba umukinyi wa equipe ya FC Barcelona ariko none se ko tubona ngo ko dusanze Gordon bidakwiye nkuko uri musore kuvuza ati ndinjije Alvarez arambere mu ataka numero 9 hamana gumanye Marcus Rashford wenda ibintu ni sawa kwinjiza Gordon dusanze ko bidakwiye mu Barcelona igomba kurondera n'undi mukinyi cyane mu avance centre agomba kwirakora imagine tukaba tuzi ko uburyo mwa Barcelona ari kibazo ari ngorane dufate ko Barcelona bijya batubariye atakibazo baba bafise mu bijanye n'amafaranga cyangwa shwabo baba bakoze kugura umugabo witwa Anthony Gordon ntabwo ari kenewe nubwo ari Flick bisa nkaho yagize shwa ku rugero runini gusumba direction sportive n'abandi basanzwe bajejwe bijanye no kureketa mu equipe ya FC Barcelona ariko rero nubwo yoba shwa y'umumenyereza witwa Hansi Flick kwibijanye n'uburyo kwa Barcelona tubona ngo ni kibazo kandi gikomeye Gordon akaba gugu 80 uramuguze nivyo ariko kandi Gordon ntabwo yinjiye nk'igisubizo 100% ugomba kurondera undi mukinyi agomba kuba hari ku numero 9 agere gukurikirwa kwa Barcelona kugura Alvarez biciye bija ku bice bingana gute kwipfuza Joao Pedro biciye bija ku bice bingana gute waguze umukinyi wa 80 millions kandi biganagara ngo muri vya bindi Flick yari yatumye umugabo witwa Deco vyo kubanza kwidebarasa avec les indésirables nta n'umu indésirable n'umwe wa Barcelona arasohoka hariya bon jewe nariko ndibaza kino kintu byatumye nja kwiyumvira kuko no munsi je confie kubwanje niyumvira ko ubidugira ko ikibazo twibaza est-ce que rero nimba dusanzwe bino byose ariko bimeze Gordon mwa Barcelona yarakenewe cyangwa Barcelona yabwirizwa kubanza gufokasinga no kwiruka ku numero 9 ko bigaragara ngo nico kibazo cyane no munsi bafise hama yandi yose yoza nka yandi ma avantage bakayiga mugabo icitwa priorité numero 1 cy'umwataka numero 9 cyamaze kuba kiva mu nzira ko dusanze Gordon atoba igisubizo ibice ijana kwisha nariko ndavuga ngo hari ikintu no munsi mwino migwi ikomeye cyangwa se mwino migwi no munsi isanga muri projet zikomeye mugabo kuri ere y'umuntu runaka swati mu president runaka swati mu directeur sportif et technique runaka cyangwa se umumenyereza runaka no munsi hari uburyo ico Paris Saint-Germain ico Luis Enrique no munsi cyose yose Paris Saint-Germain nayo vuga ngo nkeneye par exemple genda kwa Man City mungure Jeremy Doku fise Visak Varacheria fise Desire Doué yo umusubirizi wa Dembele kuri nimero 9 par exemple tukizera ukazi kuno ko mugabo kuro musi je shwaye umugabo bitwa Anthony Gordon uko biri kose Barcelona imuguze comme un numéro 9 mugabo de profil umumenyereza ashaka sivyo ariko byaciye bago bituma nja kuraba tugereje kuraba 6 hafi kuko no munsi kintu Barcelona iri kubaka no kuja kondera UEFA Champions League UEFA Champions League yabo yanyuma bayuroka 2015 bari batunze profil umusatirizi nka Luis Suarez sivyo yari wa mu numero 9 nivyo naho bago tutamuharura ko cyo no kwita iyo style yo kudribra cyangwa ibiki mugabo ni wa mukinyi ubona ngo
yaba afise Neymar ku ruhande mwiza afise Messi ku rundi ruhande mwiza mugabo kandi ona ngo ni wa mufinisere profile yo munimero cyo novuga ngo ni wa munimero 9 nyene ngo do formation enyuma y'isoka rya mugabo bitwa Luis Suarez basoranyije Robert Lewandowski ni nawe nyene ni ya profile ivango yo munimero 9 mugabo agaruka rimwe na rimwe gufasha equipe defensivement wanashima rimwe na rimwe agaparticipa mu rukino mugabo utamorwa kugumana umupira rimwe kari gatatu ngwacenge cyangwa se wagira iki ukacuraba rero eske profile kuko no munsi nimba no munsi uvuze ngo Anthony Gordon umuzanyi comme numero 9 muri profile yiwe mukinyi wigeze gutunga sivyo iyo mukinyi wigeze gutuma nariko subira inyuma mvago nivyo nagomba njeko eske no munsi tuvuga ko Barcelona izanye profile mugabo twa David Villa kuko nawe nyene David Villa muri projet za Tito Villanova vers 2012-2013 sivyo imbere uko uno mugabo ni Pep Guardiola yasezeye nyuma ya saison 11-12 amaze gusohoka sivyo 12-13 acaruka burya 12-13 ni mvago niho wabona umengo naba ba David Villa ba Pedro batangusa nk'abasohoka muri projet za FC Barcelona ya gusa kubahengeka nk'abafone fo kenshi vyarakozwe yes vyarakozwe mugabo no munsi nkaca niyumviye ni profile ya David Villa muri FC Barcelona rero nimba ari profile ya David Villa nca nibaza none Ferran Torres wewe araza ko afise profile imeze gute mu gihe ibi biharuro vya Anthony Gordon wewe muri Barcelona shaka kubirenza muri saison change saka mvango agatsinda ibiri probable nivyo wanashima jewe ikintu ca mbere nesi stako ubwo nawe kubgawe Gordon ntabwo yarakenewe muri no situation profile nivyo navuze uno munsi Barcelona muri vango erezabaye 6 zayo profile vango yaba nimero 9 bitunze profile mugatwe João Alvarez sivyo kuko vango yari wa mukinyi wo nimero 9 w'umutiwere mugabo kandi uburyo João Alvarez akina rero ni wa nimero 9 mugabo aguma ari a movement sivyo bisobanura ngo naraba nkabona profile yaba nimero 9 beza Barcelona gitunga ni profile mugabo bitwa João Alvarez itanuka na profile ya Anthony Gordon mugabo ako kantu kacakaza ngo ni preference mugabo de terrain africain cyane ibaza ngo ni preference muri nova gute muri services zimeze gute ese nimba ari preference ya Anthony Gordon Barcelona yagaruka kuri João Alvarez mugure niyagura Anthony Gordon comme numero 9 araza kuba abakinisha gute na Ferran Torres araza kuba mbere kuri Ferran Torres cyangwa araza kuba kabiri kuri Ferran Torres ariko ubwo nitwo kuba decision peut-être technique yo mugabo twa Hansi Ter Flick hama tukamaza umusaruro kubanje profile y'umunimero 9 Barcelona yari keneye si Anthony Gordon mugabo Robert ko bivugwa ko ari insistance y'umugabo bita de transfer kuko bien sûr ntabwo cyari gishako cyo mugatwa ntabwo cyari gishako cya Deco we imbere ya Alvarez bati tutamurosa Alvarez turaja kwa Pedro ntabindi ariko frequency kuri Anthony Gordon nico kiuno munsi novuga ngo nimba mbona ko atari shwa nziza kuri Barcelona ubwo reka ndindire frike wewe mwomwe mu ba technicien bahawe ino projet kandi tubona ko meme Barcelona twaravuze kwa pass Barcelona teze gukora ibicoka byose igafatirana uno mwanya ifise frike igatwara UEFA Champions League mugabo ikibazo ndiko ndagira niki turabona ko football moderne igeze gutunga abakinyi benshi muri squad yawe it's okay bivaye na profile bafise ndashobora kuvuga nka Paris Saint-Germain mu satirizi itunze abakinyi beza babandi ushobora kuvuga ngo abantegezwa korondera umwanya byanga bikunda bagera kuri batatu batangura ndavuga Kvaratskhelia Ousmane Dembele n'uwitwa Desire Doué bo bande tushe abo bafise umugabo yitwa Bradley Barcola we n'umugabo asukwe izina rya Doué arigiye barterna bivaye n'umuko forme za duzu usivye ko Doué yakinye cyane bivaye nuko Barcola imvune ndetse no gusubira inyuma byamukozeko hakababo n'uno mugabo asukwe izina rya Gonzalo Ramos ugiye kuraba kurundi ruhande abo bakangli harigiye bashikirwa aba basenima yurarige bashikirwa mugabo nta pressure bihari uno munsi ndiko ndiyumvira Barcelona dutanguye saison utunze Rafinha Lamine Yamal Ferran Torres wongeyemo Gordon probablement dufate ko na Alvarez umwongeyemo Anthony Alvarez na Pedro wongeyemo wundi oya muri make Pedro vyayize dufate ko kuko bivugwa ko na ari mesha bakuru nyene vyo muri Espagne naho umuntu atovyizera bivugwa ko ageze ino doshi hari uburyo agaruka muri Espagne ngo kuraba dossier mu gatwa João Alvarez ni wano ndiko niyumvira
Alvarez waguze ku miliyoni zirenga 100, Gordon waguze miliyoni 80, ufise Rafinha, ufise umugabo azwi ku izina rya Lamine Yamal, kandi uratangura sezo dufata uwo mugabo yitwa Ferran Torres Garcia ari super sub, ariko akimara kubona ivyo biza kuba bigoye ko muzodiringa nawe upfe kumwongera amasezerano kushatse, kandi ari mu mwaka we wa nyuma wa kontra. Ni mugiye kandi tutsirangagiza ko probablement nimba winza Gordon ukaguma pushinga no kuri dossier Alvarez, Rashford arasubira Manchester, ko biragoye ko equipe itunga Gordon na Rafinha na Rashford, winze na Alvarez, ufise na Torres na Lamine Yamal, biragoye. En plus turazi na filosofi equipe yitwa Barcelona n'imiburi buri yo gwa mayigwa bana muri academy, bize ngo bana twabona bakiri bato ba Toni Fernandes bashokina nk'abawinga, navyo nyene mu mwaka uza izoba ari Barcelona tra espace hari ku mwana wo muri academy mu busatirizi nk'uko uno musi rega biri muri mediane. Uno musi ndara abantu hari Pedri, ahantu hari Gavi, ahantu hari Frenkie de Jong, hari Lopez na Olmo, hari Marc Bernard, hari Casado ashobora gusohoka. Nkiyumvira undi mwana wo muri mediane azoduga aje gutanga iki? Umwanya mugasanga Dro Fernandez gusohoka iraverezo akose kandi kubenga ibi biharuro vya Gordon na Torres ni kimwe. Niyo hano ndiko ndagaruka ncavuga ngo rero na equipe tuzi fisi ikibazo financierement, iyi dossier ya Gordon naho bari kwisanga bazoyikora mugabo ntiyari kuba priority ku bwanje, kubera ko Barcelona ikije na masse salariale abantu bari kuvuga ngo urumva Lewandowski yasohotse masse salariale yagabanutse. Lewandowski yasohotse nivyo mugabo mukinyi wa 80 million aza kwinjira ahembwa nkandi, arahembwa ntaje minimum 10 ntaje munsi n'imiburi bura yafati ahembwa Gordon areka kuyahembwa aya urayamuha, kuko ibi twishizemo ngo urumva ngo bakinyi ngo barakunda Barcelona ngo ashobora kwemera kugabanya umushara n'ibindi nivyo yo kwemera mugabo la valeur marchande yo mukinyi n'imiburi buri ariyo offre umuha ibijanye n'umushara ataja munsi cyane. Umukinyi guze miliyoni 80 n'umuhemba zitanu. Deja uyu Gordon no munsi ashobora kuba yanse offer ya equipe ya Bayern Munchen muhemba nka 10 million. Wowe uri Barcelona none naho yoba yagukunze arakubwira ngo genda udiringe n'abandi bagiye batandukanye, jewe ndaza pe importe profile uzoma, ariko aya mafaranga Bayern yari kiramo ngomba kuyahabwa niba uri basekura ko miliyoni umwe zibe 9, ariko aya ndayagire gute ndayakoreko mu gihe ushaka kwinza Alvarez we nawe nyene waragugwa menshi kumusumba, kandi na profile yiwe niba ustare gusumba witwa Anthony Gordon, bivuze ngo n'amafaranga umugabo witwa Alvarez agomba guhembwa agomba kuba menshi gusumba ya Gordon. Erega n'utazi gituma Gordon kumbure dossier uri kiranyaruka, ashobora kuba habayemo ko Afrique insista mugabo akanamugarantisa uwo mwanya. None ngo buriya mugarantisa umwanya wo gutangurayo mu kibuga uzocugura Alvarez umugarantisa ikiwe. Ariko ubwo nitwo kwimvira kuri probability yo gusohora Barg ko nabonye cette fois umugabo witwa Marcus Rashford de Afrique asa ya briko ibintu byo kumukinisha kuri rande go ku nimero umusupasa wa Lamine Yamal. Est-ce que yasoye Bargi akagumana Yamal kuri ziriya nimero Gordon na Rafinha, ubwo Alvarez na Torres ku 9 ubwo ntabwo bibrokora bigakunda. Ariko Bargi unamuzi umfata kuri profile yayo ere gusubirira Yamal atavunitse cyangwa udashaka kumurira kugira ngo uronke fraîcheur physique yiwe n'imiburi urakina na 9% y'umwanya Barcelona iri mu kibuga mu match zikonta. Nico gituma gusubirira Yamal ashobora gusubirirwa n'umumediateur nka Olmo cyangwa Firmino Lopez, kubera ko Yamal uzomusubiriza muri match 2-3 zine nibikunda atagize imvune. Ega rero ko uri umusubirizi wa Yamal ukaba uri umuntu yifuza gukina kenshi, utegerezwa ko ufise undi mwanya mu kibuga ukina. Ni naho kwiyumvira ske hariho probability ko Rashford yo umusubirizi wa Yamal, probability irahari kubera ko izi match za nyuma yikinye, ariko irahari mugabo eske no musi Rashford nabo no mukinyo kwitwa umusubirizi wa Yamal kangahiga uko gusa aho yogira, kuko uno musi hariho profile Marcus Rashford yibonamo kwa Barcelona, meme niyo Rafinha kobereka yo bari umusubirizi wa Rafinha sivyo mugabo umugani wawe. Ariko twabonye na Rafinha umumenyereza ashobora kwengera ku mata 60 akamukuramo ariko probability gusora Lamine Yamal mu kibuga biragoye yidugirije confiance no saison yabaye umukinyi mwiza yaranze saison. Nico gituma agenda kubwira ko vyongora cyane kwiyumvira uwo bita Anthony Gordon comme nk'umukinyi no vangwa aca ku ruhande, kuko nimba nivyo navuze no musi turaza kuraba eske nyuma gusinyisha Anthony Gordon Barcelona yagumana Marcus Rashford ikigumana Marcus Rashford bien sûr bisobanura ngo ba nimero 9 bira Barcelona aza ko ari Anthony Gordon n'umugabo bitwa Ferran Torres. Biha bigoye reko je nobona Marcus Rashford yo kiparore y'umusubirizi wa Lamine Yamal
ku buryo Anthony Gordon twamwita umusubizi wa Rafinha ku buryo Barcelona yoje kwisoko kaja kondera undi muntu imene. Wibuke Afrika avuga ikintu gikomeye avuga ati ino mercato izoturuhisha. Tugomba kwicara na Deco ndetse na president nabo bose vyega tukaraba mbega niza decision tugomba gufata paro critère pour recruter. Doni na wana sinshobora kwiyumvisha ko Barcelona ishaka gutunga abakinyi ba Polivara muri attaque yabo. Bien sûr ivyo bari vyiza mugabo hagati yo gutunga abakinyi benshi ba Polivara muri attaque no kubanza gusettinga abuvuga ngo